Ni nyuma y'amajambo atari make yaramaze iminsi ariko aravugwa n'abagiye batandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi kubijanye n'abagenda bategura ibiteramo kuri buno butaka bw'u Burundi na cyane cyane mu kuzana abanyamahanga bakabahereza kanoti gakwiye hama barundi bakabafukama munda. Ni nyuma y'ayo majambo yose umuririnzi Alvin abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yashoboye kwandika amajambo avuga ati notabene abantu mushaka kuzana icuka kibi muri industry musicale y'u Burundi n'u Rwanda menya neza ko mushaka kutugirira nabi twebwe abaririmbyi. Wari umwanya mwiza wo gukorana hagati ya twese kwari ibihugu bibiri. Rero abantu muri ko mubishiramwe amajambo ni muhagarike je sindi kumwe namwe. Ayo niyo majambo umurinzi Alvin yashoboye gushira ku rubuga rw'iwe uyu munsi rwa Twitter aho yashoboye gukora ku bantu bagiye batandukanye. Abantu benshi bakaba bariko baribaza impamvu uwo murinzi Alvin yashoboye gutanga ubwo butumwa na cyane cyane ku bantu bamaze iminsi bariko baravuga kubijanye n'ibiteramo biriko birategurirwa abanyarwanda bigiye kuza mu minsi yavuba imbere y'uko n'umwaka ushobora kurangira. Abantu benshi rero bakaba bariko baribaza impamvu uyu murinzi Alvin ashobora kuba ashigikira ivyo bintu bikaba biriko birabagora gutahura. Wewe nk'umukunzi wa Sten TV Worldwide ubona ari nkiyeho impamvu umurinzi Alvin ariko aravuga ayo majambo. Siga commentaire yawe rero ngaho hepfo bivanye n'ukuntu ushobora kubutahura buno butumwa umurinzi Alvin yashoboye gushikiriza mu bakunzi b'umuziki w'u Burundi.